Ingoma irafise ibice bitandukanye, amazina yavyo ashobora kugereranywa n'amazina y'ibihimba vy'umubiri w'umuntu canke ibikoresho bimwe nk'uko bivugwa na Ntiranyuhura Dismas yanonosoye ibijanye n'akahise. Urabona ingoma kurya ihagaze, harya hejuru, harya hari urusato, harya bavuza bahita icahi. Icahi ni nka berceau y'insimbizo y'umwana. Hariho kirya twita igiti umenga ni isekuro, harya bavuza bakunda kuvuza ivyo bita amashi, irya mirishi ikunda kuvuza bahita inda. Hanyuma uduze gatoyi hariho turya duti tukunda kubona umenga niho rurya rusato rufatirwa, bavyita amabere, amabere y'umukobwa. Hanyuma turya tugozi tuboheyeko kuri arya amabere dufata urusato rutuma urusato ruguma bagwita urugori. Urugori bimwe abagore bambara iyo bibarutse bakunda kuva imbere munsi yo kubasohora niho baruteze. Hanyuma harya hejuru rero hari navuze hari inda y'ingoma, hari urya rusato, hari ahantu usanga hakunda kuvuza umwanya munini kenshi, usanga n'ubwoya mbere bwaravuye ko harya hagati bahita kw'iriba. Iriba ry'amazi, harya amazi hari agasumo, usanga hari amazi menshi. Umanutse harya hepfo y'inda hariho ahantu usanga hari mu kintu kimeze nk'umuzingi cirabura, bacita umubabo, ni nka kurya ku ubudede. Urabona umugore kera umupfasoni yarambara ubudede mu nda. Hanyuma harya ingoma ihagarara bahita uruzogi, hanyuma munsi ni ku kirenge. Ntiranyuhura Dismas abandanya amenyesha ko hakwiye kujaho amategeko ajanye n'ingoma. Hariho imigwi yahanywe myinshi. Hari abahanywe ko banywereye inzoga bariko baratamba, abandi bahanwa ko bahayimirisha abagore bakavuza b'abanyamahanga, abandi ko bavugije ingoma bambaye impuzu amakositime. Nivyo biratangaje, mbere nk'abantu batabizi babona yuko umenga hari ikintu bakoze c'ikosa rininiya. Mugabo ku bwanje haba ikosa hari amategeko warenze. Naho nta mategeko ariho. Nta mategeko ariho avuga bati umuntu uyu munsi avuza ingoma abameze ukunuko, azivuza yambaye ukunuko. Ni ibintu abantu bihaye, hanyuma biri mu mitwe y'abantu, mu mitima y'abantu, mugabo nta mategeko ariho vy'ukuri. Yesu novuga ngo hari amategeko baba bararenze, ariko na jewe ntawambwiye ngo nje kuvuza ingoma nambaye kositimu ndazivuze. Mugabo ivyo byose vyokugwa niki? Vyokugwa nuko ababijejwe bose, abantu bose bari muri iki gice kiraba ingoma boja hamwe bakavugana, bakaraba amategeko bashiraho agenga ingoma, agenga n'ukugena zivuzwa, mwe bita code technique. Mwomenya ko ingoma isanzwe ifise ikibanza kinini mu mico n'akaranga vy'u Burundi, zikaba zemewe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubumenyi, ubuhinga n'akaranga UNESCO.